ushaka kugira amagara meza fungura ifu Madame sabwe mushinga uyu munsi ni weekend ndabizi ngomba nje muri sport nta kibazo ariko wari kumbwira utwo ushaka gufungura kugira ngo ndatugutegurire ushike ufungura nipfutse kwifungurira agatsima k'ubugori kugira ngire ingufu kana kumusaza bundembe nta kibazo n'ukuri ejo bundi nari naguze yafu iva muri Zambia ndagucumbira wifungurire Madame ifu y'ibigori iva muri Zambia mbe muzokunda ivy'amahanga kugera ryari aho nuramenya yuko ni wacu mu Burundi ibigori ifu y'ibigori nivyo ndabibariwe Madame sabwe wacu hari uruganda ruhingura ifu y'ibigori witwa gute uruganda rwitwa Baransco ahanyana Burundi nijyambere ndakumvise kurugutura amatwi nkubwiye ehe ndayuguruye Baransco n'uruganda rukorana i Burundi ruhingura ifu y'ibigori ifu nziza iryoshe ifise akanovera iyo fu bakaba bayihingura mu bigori bimera hano iwacu atakindi kintu na kimwe bivanze urwo ruganda kandi bakoresha imashini nziza zizewe mu gusya ibyo bigori nubutsima bwiza cyane ubufunguye muri wowe ukumva ingufu ziragarutse naho wabura umusaza ukamera nkaho usubiye busore mushinga iyo fu ndumva ningira kamaro bega none noyikurahe uwombaza ko ashaka kurangura nomubwira gute uruganda Baransco turusanga mu ntara ya Gitega neza na neza muri santre ya Gihamagara urenganye makebuko gato bararanguza ndetse no kudetea bakadetaya woba wipfuza kurangura cyane kumenya byinshi hamagara kuri numéro zikurikira akamenyetso ko guteranya majana 257 69 25 10 cyangwa ushobora kubandikira kuri email yabo ni baransco@gmail.com. hamwe na Baransco dufungura ubutsima bwiza buhinguriwe mu gihugu cacu ciza arico Burundi. Kumuryango wawe kumererwa neza ufunguriye Baransco ushaka gukingira